Bango nawe utegeye ku muryango pe. Allahu Akbar, 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 la وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى amahoro n'imigisha yawe gabusaba mundu waduteteka kuri no munsi tukaba tusaba Allah subhanahu wa ta'ala kumanya wose uza kumarana nawe yuko rero ntibibasamaze na gatonya ngo bibabuze ivyo mukora ahubwo nyabuna bitubere icigwa dukure amaboko mu mpuzu dukore ibikorwa bizoduteza imbere kurusha aho umwe wese aherereye. Ubugira kabiri twihweje ikirangaminsi casohowe n'ubushikiranganje bw'indero mu gihugu cacu cy'u Burundi harageze ko ugwaruka rwacu ruja gukora ibibazo bitandukanye birangiza ibice bitandukanye vy'amashure aho tuvuga abaheza umwaka w'icenda n'abaheza amashure yisumbuye mbere bamwe baza barabitanguye tuvire hasi rimwe rero duhimirize ugo gwaruka rwacu kwiga ataco babangikanije kugira ngo umwimbu uze ube mwiza ivyo bikazoba ari iteka kuri bo no kuri twebwe abavyeyi twabibarutse kuko ubumenyi ari go rufunguruzo gw'iterambere mu mpande zose hamwe twoja hamwe muri ico gikorwa kidasanzwe cyo gukurikirana no guhimiriza ugwaruka rwacu bazogira ico bimariye bo mu miryango
yabo bagire icyo bamariye igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, na cyane cyane bagire icyo bamariye idini ry'Ubuislamu. Ubugira gatatu, dushimiye Allah we yaduhaye ikirere cyiza, aho umurimyi wese atereye ijisho, aho yarimye ibirimwa vyiwe bitandukanye asanga hayagagira kubera umuhezagiro w'akavura twahawe na Allah subhanahu wa ta'ala. Ejo aho bukera nitwaja kwimbura tuze twibuke ko iteka atari ukurira amatama yose, na kare ngo inda ikubaza icyo wayirarije ntikubaza icyo wayihaye. Tuze twibuke kwiziganiriza, ntituze tumarire imyimbu yacu mu masoko, kuko inzara irahera ariko igihe mu kibi ntigihera. Ubugira kane, hanyuma ntitwogenda tutababwiye uko intara iriko iritunganya mu bisata bitandukanye, na cyane cyane mu gisata c'amagara y'abantu no mu gisata c'indero, aho ubu dufise ishirahamwe ryo kuvuzanya ryitwa Musako. Mbere tukaba tuboneyeho n'akaryo ko kubahamagarira muri iryo shirahamwe kugira ngo dushire inguvu hamwe tugarukire amagara yacu n'ay'abacu. Nakarengo ibigiye inama bigira imana, kandi ngo ukuboko kumwe kuriyaga ntikwimara ubugi. Ubugira gatanu, tubibutse kandi ko hariho harasanurwa ishure ryacu ryari risanzwe ritanga inyigisho zishingiye ku myemerere n'ubuzima bw'idini ya Islam, ariyo madrasa Abu Huraira iri hajya kujya gatatu, aho Allah yaturungikiye abadufata mu mugongo kugira ngo rize ribe ishure ry'akarorero aho duherereye no mu gihugu cyose insha Allah. Ivyo rero ntitwobigera ko tugifise agatima ko gushihana, ari naco gituma tubasabye kugira ubumwe bw'intamenwa, aljamaatu rahma, murangwe n'urukundo, kuko ari byo bizotugeza ku iterambere rirama. Abakurambere niwe bayamaze ngo ubukanzwe n'agahengwe acana inkinzo, ubukanzwe n'agahengwe acana inkinzo. Ni muze rero nyabuna tuje hamwe tubungabunge ivyo Allah yaduhezagije, uruvyaro rwacu tuze tururage, Ubuislamu buteye imbere, Ubuislamu bubereye izina ryabwo, ntituze tubasige mu maganya, kuko ngo so akwanka akuraga ivyamunaniye. Mu gusozera twashaka tubamenyeshe ko na ya kaminuza mwahora mwumva tubabwira ko yamaze gutangura, mbere ikaba igeze mu mwaka wa gatatu, aho Imana ibishatse umwaka uza tuzosohora imikangara ya mbere. Tukaba tubasaba guhimiriza ugwaruka kuyihurumbira mu gutera intambwe irushirijeho mu bumenyi. Ukuvuga menshi siko kuyamara, turazi ko mu bwigwa bike mugatahura byinshi. Allah abazigame, mukomeze kunezerwa kuri uyu munsi mukuru Allah yaduhitiyemwo, tubibutsa ko atawogarariza uhoraho Allah subhanahu wa ta'ala kuri uyu munsi uri hejuru ndetse n'inyuma y'uwo munsi. Niharambe ijambo ry'Imana mu Burundi, niharambe Uburundi n'abarundi, niharambe idini rya Islamu. Imana ibahezagire mu banyu no mu vyanyu. Murakoze. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى
فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله واشكروا من عليكم من إكمال شهر الصيام، واسألوه أن يتقبل منكم ما قدمتموه فيه من الصيام والقيام، وأن يغفر لكم ما حصل منكم من تقصير أو إجرام. واعلموا أن هذا اليوم يوم عيد يفرح فيه المؤمنون بما من الله عليهم من إكمال شهر صيامهم وقيامهم، وشغل أوقاتهم بالطاعات والقربات. نشمي الله سبحانه وتعالى ishimwe n'Imana musharaf byose, Imana yo yatworohereje inzira y'ubw'islamu, Imana yo yatworohereje turisonzesha ukwezi kweranda kwa Ramadhan kuva mu ntango gushika ku mpera turakumara. Niyashimwe Allah subhanahu wa ta'ala we yagize umunsi mukuru w'Eid wamana ntajyo ugauruka buri mwaka inyuma y'aho abayisilamu baba bamaze kwisonzesha ukwezi kweranda kwa Ramadhan. Uwo munsi mukuru wama wisubiriza buri mwaka. Niyashimwe Allah subhanahu wa ta'ala, Imana mushobora vyose yo ntajyo yama yuzuza inshingano zayo mu kuduha iminsi canke se amezi canke se ibishingo runaka twamana ntajyo dukuramwe ibihembo vya Allah subhanahu wa ta'ala kugira ngo turonke ibihembo vya Allah subhanahu wa ta'ala. Niyashimwe Allah subhanahu wa ta'ala, kuvyukuri Allah niwe akwiye gushimwa kuvana n'ivyiza adukorera ijoro n'umurango. Amahoro n'umugisha bisakare ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hamwe n'abasangira ngendo biwe n'abayisilamu bazogerageza guhonyoza ikirenge aho intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagihonyoje. Bavanu b'Islam ndabahanuye mutinye Allah subhanahu wa ta'ala, dutinye Imana mushobora vyose, kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala ni wakwiye gutinywa, kandi tumushimire kuvana nuko yadufashije turisonzesha gushika kuyu munsi uri hejuru, umunsi twarangije ko amafungo yacu, kandi musabesha haba mu bihagararo twakoze, haba amasadaka twatanze, haba gufungurira abantu twatanze. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala abitwakirire, maze kandi dusabe Allah subhanahu wa ta'ala yuko yotkubabarira aho twatiriganye, aho twatsitaye, turamucumurira, tugenda kubiri n'amateko yiwe, tugenda kubiri n'inyigisho z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bavanu b'Islam, numenye kandi ko uyu munsi uri hejuru n'umunsi w'umunezero, umunsi mukuru w'Eid, umunsi w'abemeramana, aho turamuka tunezerwa kuvana na Allah subhanahu wa ta'ala yadufashije kurangiza ya mafungo y'ukwezi kwiranda kwa Ramadhan, kuvana nuko Allah subhanahu wa ta'ala yadufashije tukabaduha twarangije ibihagararo vyacu, tukamaduhagarara ijoro naho bitarangiranye n'ukwezi kwarenda kwa Ramadhan, ariko ivy'ukwezi kwiranda kwa Ramadhan byarabirangiye. Bavanu ba Islam, dushimire kandi Allah subhanahu wa ta'ala we yadufashije imyanya yacu nyinshi turayifashisha mu kuyoboka Allah subhanahu wa ta'ala, haba mu adhkar, haba mu gahagiza Allah subhanahu wa ta'ala, haba mu gusoma Qur'an, eka n'ivyiza vyinshi bitandukanye twakoze mu kwezi kwiranda kwa Ramadhan. Allahu akbar, 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 la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. أيها المؤمنون، تذكروا في قوله تعالى حيث قال في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي
ورضيت لكم الإسلام دينا بفاني وإسلام emge be meramana nimngi wuke imvugo Allah subhanahu wa ta'ala ijambo ja Allah subhanahu wa ta'ala aho yavuze mu gitabo ciwe kitagira makenga avuga ati kuvyukuri uyu munsi nabakwirije idini ryanyu nakwirije inzira yanyu kandi nabakwirije idini ryanyu ja Islam kandi watmamtu alaykum ni'mati kandi namaze kubahundagazako imihezagiro yanje n'imigisha yanje yamaze kubavyagiramwo waraditu lakum al-islam dina kandi nabacaguriye nabahitiyemwo idini rya Islam ribe ari ryo dini ryanyu idini muyoboka bavani wa Islam hadha dalilun ala anna dina al-islam dinun kamilun wa shamil bavani wa Islam iki kigabane kitwereka ko idini rya Islam bavani wa Islam ari idini yuzuye idini atana kimwe jigeze risubiza inyuma jigeze risigi inyuma ya'muruna bi husnil khuluq muyivyo bintu idini yatwigishije bavani wa Islam hariho kurangwa n'imico myiza wa akhlaqun min ahammi maqasid bi'thati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam lin-nas bavani wa Islam no kurangwa n'imico myiza ni kintu cya mbere cyatumye Allah subhanahu wa ta'ala arungika intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kugira ngo azatwigishe imico yo turanga imico ya buri munsi imico ya burakanya yoranga umwislam yoranga umwemeramana Allah subhanahu wa ta'ala aravuga mu gitabo ciwe kitagira makenga avuga ati huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati niwe yarungitse intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam imurungika mu bantu batari bazi gusoma mu bantu batari bazi kwandika ekiyo ntumwa ayivana mwabo bantu nyene yatlu alayhim ayati kugira ngo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ibasomera majambo ya Allah subhanahu wa ta'ala ibigisha majambo ya Allah subhanahu wa ta'ala wa yuzakkihim yongera ibeze bavani wa Islam yezi kibavani wa Islam والتزكية بمعنى تطهير القلب من الشرك والأخلاق الرديئة كالغل والحسد وتطهير الأفعال والأقوال من الأخلاق والعادات السيئة ففانوا إسلام التزكية إنما إيمان محمد صلى الله عليه وسلم يجكوز إكيبا فانوا إسلام يجكوز مشاياتو يجكوز إمتماياتو من الشرك نكباني كان الله سبحانه وتعالى yajekweza imitima yacu no kuja kure no imico mibi imico atana hamwe ishikana kiremwa muntu imico atana hamwe ishikana umwislam kalghal bavani wa Islam ngenzigo bavani wa Islam intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaje koza imitima yacu nigire inzigo nigire ishari nigi isukure amajambo yacu n'ibikorwa byacu bituranga bya buri munsi isukure ibikorwa byacu n'imigenzo yacu mibi isanzwe ituranga bavani wa Islam icyo nicyo cyatumye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam irungikwa kwisi irungikana Allah subhanahu wa ta'ala وقد قال عليه الصلاة والسلام بكل وضوح intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu majambo atomoye yaratubwiye ati inma bu'istu li utammima makarim al-akhlaq kuvyukuri jewe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam narungitswe kwisi kugira ngo inze nkwiragize inze nigishe imico myiza bavani ba Islam intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaje kutwigisha imico myiza yaje kusukura imisha yacu ubutuza bwacu ubutunu bwacu ize kubisukura n'inzigo n'ishari n'ugwanko atawurufatiye bavani wa Islam fal akhlaq juz'un wathiqun min al-iman uja kugira imico myiza bavani wa Islam nikinu chiza bavani wa Islam nikinu kiranga umwemeramana nikinu kiri mu kwemera Allah subhanahu wa ta'ala لقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المؤمنين أفضل ننمو إيمان محمد صلى الله عليه وسلم يرمجي جواتي نوه مغيمر أمانا مغيزة قسم جباندي فقال إنمو إيمان محمد صلى الله عليه وسلم يشي يفغتي أحسنهم خلقا يفزتي
umunyamico myiza wa wundi abasumbya imico myiza niwe mwiza gusumbya abandi bavandimwe Islam. ومن دلائل منزلة الأخلاق في الإسلام قوله صلى الله عليه وسلم ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. لنو إيمان محمد صلى الله عليه وسلم mugushimangira akaranga cyangwa se akamaro ko kugira imico myiza mu Islam kumwemeramana n'umwe y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yacitwigisha itubwira iti nta kintu na kimwe kizoja ku munzani w'ibikorwa byiza ku munsi w'imperuka kizoba gifise uburemere buhambaye gusumbya kugira imico myiza. Bavandimwe Islam, imico myiza nico kintu kizoba gifise uburemere gusumbya ibindi bikorwa byose dukora bavandimwe Islam, haba gusenga, haba kwisonzesha, haba guhagarara ibihagararo bitandukanye. Ivyo byose bavandimwe Islam bigashyirwa ku munzani no kugira imico myiza. Bavandimwe Islam, imico myiza tuzosanga imbere Allah subhanahu wa ta'ala ariyo ifise uburemere imbere Allah subhanahu wa ta'ala. ومن دلائل منزلة أخلاق في الإسلام قوله صلى الله عليه وسلم فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق. إنما إيمان محمد صلى الله عليه وسلم محدث ياكي من أبا هريرة إيمان ميشي ميري يربجي جواتي يوانهما إيمانا nikiye kintu kizokwinjiza abantu mwijuru, nikiye kintu kizotuma abantu baja mwijuru kubwinshi. Nikibazo cyabajiga intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Intumwa y'Imana yishu yavuga ati taqwa Allah, kugutinya Allah subhanahu wa ta'ala, kiyoboka amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala, kugendera amabwirizo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, maze kandi ugacugira imico myiza, ugacugira imico myiza. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس في النار فقال الفم والفرج. إنما إيمان محمد صلى الله عليه وسلم أهونيني يشيري وزوا ikindi gikorwa kizojana abantu benshi mu muriro bavana mu Islam. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam ikivuga iti ikintu kizojana abantu benshi mu muriro n'umunwa, ururimi, amajambo tuvuga hirya no hino uko bukeye uko bwije. Aya majambo bavana mu Islam niyazodukurura tujane mu muriro wa Jahannam. Alfamu wal farj, n'ubwambure bavana mu Islam. Ivyo bintu bibiri, haba amajambo, haba umunwa wacu, haba ubwambure bwacu, nivyo bizotujana mu muriro wa Jahannam mu gihe tutazovyitwaramwo neza, mu gihe tutazovyitwarako neza. Maze kandi tukubaha Allah subhanahu wa ta'ala, tukagira imico myiza iranga umwemeramana, iranga umwislamu, na nkeka tuzokwinjira mu ijuru rya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. لذلك أيها الأحبة ينبغي لكل مسلم أن يتصف بسلامة القلب والصدر. بفانو إسلام كفانا نيزو حنيجي شزين وإيمان محمد صلى الله عليه وسلم تكون في شيء زكران غني ميشوم يزا نهجر يوم ويسه هجر يانجي هجر ياوي هجر ياتكويسه ويسه kurangwa n'umutima mwiza, kurangwa n'umushaha utagira inzigo, kurangwa n'umushaha utagira ishari, kurangwa n'umutima wubaha ukubahiriza amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa salamatu sadr ayyuha al-ahibba takunu bi khuluwihi min su'i dhann bil muslimin wa min al-hiqd wal hasad wal bughd wal karahiyah lahum. Bavandimwe Islam, no kurangwa n'umutima mwiza n'imico myiza bavandimwe Islam kizokumenyesha kuvise umutima mwiza n'umushaha mwiza usukuye imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala, nuko umutima wawe uzoja kure muvandimwe Islam no kwiyumvira abantu, na cyane cyane ukabiyumvira uko batari. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam hamwe na Allah subhanahu wa ta'ala bose barakemanze abantu tugenda twiyumvira kana kamezuku. Ibi bituma bavandimwe Islam hazugwango
hagati y'abayisilamu haza urwanko, hagati y'abemeramana haza urwanko, mu kibano haza urwanko, mu miryango haza ukwama, ahantu hatandukanye bavana bayisilamu. Wa min al-hiqd, kugira inzigo y'inzikira bavana bayisilamu. Umutima mwiza, umushaha mwiza, nugira inzigo y'inzikira, nugira ishari, nugira kwanka umugenzawe bavana bayisilamu. Ikindi twomenya ishari, inzigo, urwanko, kwanka abantu bavana bayisilamu nta na gatoya byo kwegeranira mu mushaha w'umwemeramana, maze uwo muntu abakigize ukwemera Allah subhanahu wa ta'ala. Ishari, inzigo, urwanko atawurufatiye bavana bayisilamu ntaho byokoranira mu mushaha w'umwemeramana, maze uwo mushaha ube ukigize ukwemera Allah subhanahu wa ta'ala. فالقلب الممتلئ بالإيمان طارد للغل، طارد للحسد، لا يرضى أن يشارك في ذات المكان ونفس الظرف. بفانما إسلام umutima w'umwemeramana, umushaha w'umwemeramana urirukana, urashira kure yanzigo y'inzikira, urashira kure gwagwanko, urashira kure kwa kwiyumvirana nabi, urashira kure ukubangikanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ntiwigira wishimira ko wa mushaha w'umwemeramana ujamwo ishari, ujamwo inzigo, ujamwo ukwiyumvirana, ujamwo ugwanka atawurufatiye bavana bayisilamu. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم. ibi vyemezwa ni hadithi y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, aho yavuze ati wala yajtami'ani fi qalbi abdul mu'min wal hasad. Ntivyigira na gatoya umushaha w'umwemeramana ujemwo ukwemeramana, maze kandi wa mushaha nyene ucugira inzigo, ucugira n'inzigo, ucugira n'urwanko. Bavana bayisilamu rero, kugira ngo tuzokwemere Allah subhanahu wa ta'ala, kugira ngo tuzoje mu bantu bemere Allah subhanahu wa ta'ala, nuko imitima yacu yovavanura n'urwanko, nuko imitima yacu yovavanura n'inzigo, nuko imitima yacu yovavanura no kwimvirana nabi, nuko imitima yacu yovavanura no kwikorera no gukorana inkoni ishushe bavana bayisilamu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. ومن أخلاق المسلم خلق الرحمة والرفق واللين. bavana bayisilamu mu bindi bintu byoranga umwemeramana, mu bindi bintu byoranga umwisilamu bavana bayisilamu, na cyane cyane ko uyu munsi uri hejuru, umunsi mukuru, umunsi turangiza amafungo yacu, twatumazemwo ukwezi kose twisonzesheje nukugira imico, umuco w'impuhwe, kugira umuco w'ubwitonzi, kugira umuco w'urukundo, nukugira umuco wo gutwara ibintu gahoro bavana bayisilamu. Ntidufatire ibintu hejuru bavana bayisilamu, ntufatire hejuru inkuru runaka nawe ucuyifatira ku bavana bayisilamu. Ubwitonzi, impuhwe, byose biturange bavana bayisilamu. Ivyo nivyo biranga umwemeramana, nivyo biranga umwemeramana bavana bayisilamu, ninavyo biranga umwisilamu. Ivyo tubisanga mu hadithi y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, aho avuga ati arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaratubwiye ati, yavuga ati nimugirire impuhwe abatuye isi, nimugirire impuhwe abantu bo ku isi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. nimwabagirire impuhwe namwe Allah subhanahu wa ta'ala azobagirira impuhwe. bavana bayisilamu, rahimun yalqa an-nasa jami'a yufarriqu fayariqu lid-da'if wa yata'allama lil-hazin wa yahnu 'ala al-miskin موقنا أن رحمة الله لا تناله إلا برحمة الناس، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. bavana bayisilamu, icyo twomenya ha mu Islam no Islam kazi, icyo twomenya nuko umushaha w'Islamu worangwa n'ubwitonzi, umushaha w'Islamu worangwa no kugirira impuhwe, umushaha w'Islamu
nuko worangwa no gukunda na cyane cyane abakene, gukunda abanyaga intege nke, gukunda abakene, gukunda abatishoboye, gukunda imfuvyi, gukunda abafakazi bafandi b'Islam, na cyane cyane ku uyu munsi tubagirire impuhwe, tubafungurire. Allah subhanahu wa ta'ala natwe azotugirira impuhwe. Abandi b'Islam, umutima w'umwemeramana ni wa mutima ugirire impuhwe bose utavanguye mpunzi, ni umutima ugirire impuhwe umwansi n'umukunzi bavana mu Islam. Uyo ni umutima w'umwemeramana koko, umutima uranga umuntu yemera Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. ومن أخلاق المسلم خلق الإيثار. بفانو إسلام muhindi micho yoranga umwemeramana, muhindi micho yoranga umwislam nukugira umuco wo gutanga muvani mu Islam. So gutanga gusa, ahubwo gutanga cya kintu nawe warukeneye muvani mu Islam. والإيثار هو تقديم الإنسان غيره على نفسه فيما هو في حاجة إليه من أمور الدنيا ابتغاء ثواب الآخرة. بفانو إسلام ukutanga muvana mu Islam bisiguri ki muvana mu Islam. Ugutanga ni kuja umuntu atanga nawe cy'umutima wiwe wari wifuza, na cyane cyane mwibihe ubukene bwateye bavana mu Islam. Kabufisinja muvana mu Islam, iruhande yawe hakaba ari umukene, hakaba ari umufuvyi, hakaba ari umufakazi muvana mu Islam. Ukabona ko ushira imbere wa mukene gusumbya uko wo kwishira imbere muvana mu Islam, na cyane cyane ku uyu munsi wo hejuru aho bavana mu Islam abakene, abafakazi, imfuvyi, aho bari hose usanga tacho bafise, ata muntu arimwe arabaraba bavana mu Islam. Nitubihebere natwe Allah subhanahu wa ta'ala azotwihebera mu kudutunganiriza ibikorwa byacu, mu kudutunganiriza ibikorwa byacu vyiza dukora, no mu kutubabarira aho dutirigana tukamushikoshereza. والإيثار مكانة عظيمة ومنزلة كبيرة. bavana mu Islam no kwihebera mugenzi wawe, no kwihebera inshuti yawe, no kwihebera imfuvyi, no kwihebera abafakazi bavana mu Islam bifise agaciro gahambaye imbere Allah subhanahu wa ta'ala. فهو دليل على كمال الإيمان وحسن الإسلام. ni nacho kimenyetso kizokwereka koko ufise ukwemera Allah subhanahu wa ta'ala, ufise ukwemera, nacho kimenyetso kizokwereka koko wewe ugendera idini ya Islam. يقول الله سبحانه وتعالى ان الله سبحانه وتعالى مغشمانgira ivyo tuvuze. Allah subhanahu wa ta'ala ravugati بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. atebea bemeramana ni babandi bashira imbere bagenzi babo gusumbuka bobe okwishira imbere naho ico baba bitangiye bonyene nabo bacifuza. Uyu ni Allah subhanahu wa ta'ala arimwe arerekana ikiranga umwemeramana, ikiranga umwislamu ukuri ni wawundi ashira imbere abandi naho babandi yitangiye cya kintu bitangiye ko nawe yoba gikeneye umushawiwe wowe gikeneye. Allah subhanahu wa ta'ala akarangiza avuga ati waman yuqa shuha nafsihi. N'umuntu azoshigwa kure nugushuga cyangwa se n'ubugumyi bw'umutima wiwe, uyo muntu azabaye mu bantu batomboye, mu bantu bazokwinjira mu ijuru rya Allah subhanahu wa ta'ala. bavana mu Islam twihebera abakene, twihebera izo tufuvyi, twihebera abafakazi, twihebera ababanya tacho bafise, twihebera abavyeyi, twihebera abaIslamu bose tuzi neza ko bari mu ngorane zitandukanye, kugira ngo nabo banezegwe ku umunsi uri hejuru bavana mu Islam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ومن أخلاق المسلم إصلاح العلاقات بين الناس. بفانو إسلام وين بينه بيرانغو إسلامو بيرانغا أمير أمانة نكناغورا imigenderanire yiwe
hagati yiwe n'abayisilamu, hagati yiwe n'abagenzi biwe, hagati yiwe n'abavukanyi, hagati yiwe n'abubakanye, hagati yiwe n'abansi biwe, hagati yiwe n'abakunzi biwe, kuvugurura umubano mwiza, kuvugurura urukundo bavana abayisilamu. Ibi nivyo biranga umwemeramana, biranga umwislamu w'ukuri. ولذلك جعلت الأخوة أمرا مرغوبا فيه بفانو الإسلام. ikinisho tatu ni bavanu wa Islam nubuvukanyi twigishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ubuvukanyi twigishwa n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bwaje na najo butwigisha kuvugurura imibano hagati yacu. Twahora twankana dukundane, twahora tutavugana tuvugane, twahora tudahuza tutangure guhuza, twahora hari bitudandukanya guhera no munsi bitangure biduhuze, tutangure duhuze, twibagire kahise bavanu wa Islam. Umwemeramana ni wa wundi yibagira akababarira, ntagira inzigo yizikira bavanu wa Islam. Na Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati fa'fu wasfahu, nimubabarire nimugirire ikigongwe, kandi mumaze kubabarira mukagira n'ikigongwe, ya nzigo yinzikira mucyo mucira ku ruhande, imibano itangure kugenda neza, imigenderanire igende neza, haba kuba bana, haba kuba tahora bahuza, haba kuba Islamu, haba mu kibano, haba mu miryango bavana wa Islamu. Turazi ko hariho abantu wanashaka mu miryango, abantu bavukana, abantu usanga babana, usanga badacana uwaka. Iyo sisifa, iyo singendo y'umwemeramana, singendo iranga umwislamu kuri bavana wa Islamu. Guhera no munsi tuve ngaha turagani Allah subhanahu wa ta'ala ko tugiye kunagura imigenderanire hagati yabo itari meze neza hagati yacu bavana wa Islamu. وخاصة مثابا عليه لمن قام بحقه bavana wa Islam. Ico twomenya rero uko kunagura imigenderanire hagati yacu nabo tutadusanzwe dutacanwaka, ivyo twizere neza ko Allah subhanahu wa ta'ala azobiduhembera nga kwisi neje imbere Allah subhanahu wa ta'ala. نهى الإسلام عن كل ما من شأنه يسيء العلاقة ويقطع المودة بين المسلمين. bavana wa Islam ubw'islamu bwarawujije, bwaregeje kure, bwarirukanye ikintu cyari cyo cyoza kitosekaza imigenderanire hagati y'abayisilamu, cyoza kitosekaza urukundo hagati y'abayisilamu. Ubw'islamu icyo kintu cyose kiza kibwonona, cyonona urukundo, cyonona imigenderanire, ubw'islamu bwaragishize kure bavana wa Islam. Wa khassa adam tatabbu' awrat almuslimin. bavana wa Islam na cyane cyane tuje kure no gukurikirana, no kwimba abantu, no gukurikirana abantu kugira ngo turabe akantu gatoya n'amara umuco mubi kugira ngo tumumaramaze. Tureke gukurikirana umuntu kugira ngo tumumaramaze, amaramare mu bantu. Ivyo bw'islamu bwarabibujije. Fa islahu bayna an-nas amrun wajib. bavana wa Islam kunagura imigenderanire hagati yacu, kuragura imigenderanire hagati yanje nawe, kunagura imigenderanire hagati yacu bavana wa Islam ni itegeko ryavuye ko Allah subhanahu wa ta'ala, ni itegeko ry'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, atanumwe yobyirengagiza. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa aslihu dhata bainakum. Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati nimunagure, ni itegeko nagura imigenderanire hagati yanyu, nagura urukundo hagati yanyu, nagura ukuvugana hagati yanyu, nagura imigenderanire muvana mu Islam hagati yawe n'uwo mubana, hagati yawe n'umukoresha wawe, hagati yawe n'umusaza mukora hamwe, hagati yawe n'abayisilamu, hagati y'indongozi n'abitwara, hagati y'abatwagwa n'indongozi bavana mu Islam. Tunagura imigenderanire hagati yacu, twibagire ivyakahise, twibagire ivyadutanya, twibagire ivyadutandukanya bavana wa Islam. Aho niho tuzoba tugiye hamwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, niho tuzoba tugiye hamwe n'inyigisho za Allah subhanahu wa ta'ala. وبهذه الأخلاق وما إلى ذلك من أخلاق الحميدة نعيش في الأمن والراحة والسلام والمحبة. bavana wa Islam ivyo nitwabikora, nitwabishira mu giro bavana wa Islam, tuzobaho mu mahoro n'umutekano, tuzobaho mu rukundo, tuzobaho tugenderanira neza, tuzobaho tugemuranira, tuzobaho ngwaye ndakugwaza,
tuzobaho ugwaye ndakugwaza, tuzobaho tugwazanya, tuzobaho tuzikana, tuzobaho dufashanya mu mahigo no magogwa. Ivyo nitwabikora niyo nzira nziza, niyo nzira irashe Allah subhanahu wa ta'ala, niyo nzira irashe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam itwigishije, itweretse kugira ngo tunagure urukundo, tunagure imigenderanire, tunagure urukundo hagati yacu. Allahu akbar, 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 la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Akhiran ayuha الناس, mukurangiza bavandimwe wa Islam, mukurangiza emwe bavandimwe wa Islam, unabbiukum anna hadha al-yawm yawm al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Ico ndangirije ku bavandimwe wa Islam no kubagabisha no kubibutsa kuyu munsi uri hejuru ari umunsi wo gutegekana ivyiza no kubuzanya ibibi bavandimwe wa Islam. Umbuzi bibi untegeka ivyiza, ndakubuza ibibi ndagutegeka gukora ivyiza. Ubuze abo mu muryango wawe, ubuze abana bawe, ubuze umukenyezi wawe, na cyane cyane kuja gucumurira Allah subhanahu wa ta'ala. Utegeke umukenyezi wawe, utegeke umwana wawe, utegeke mukuru wawe, utegeke mutoya wawe, utegeke wariwe wese ufise kubura ububasha ayoboke Allah subhanahu wa ta'ala, na cyane cyane kuyu munsi uri hejuru, munsi wo kwerekana koko turaba Islam, numunsi wo kwerekana koko twahora twisonzesheje, numunsi wo kwerekana koko twahora dusenga amasengesho 5 ku munsi, numunsi wo kwerekana koko twahora dusoma igitabo cya Allah subhanahu wa ta'ala, numunsi wo kwerekana koko twama dukora ibihagararo byo mwijoro, numunsi wo kwerekana koko twama tuyoboka Allah subhanahu wa ta'ala. Sumusi wo gucumurira Allah subhanahu wa ta'ala, sumusi wo gucumurira Allah subhanahu wa ta'ala, sumusi wo gucavuza Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha yawmul fitr, hadha yawmul fitr, numunsi mukuru, umunsi wo gufungura, numunsi wo kunywa, numunsi wo kunezerwa, numunsi wo kuyoboka Allah subhanahu wa ta'ala. Yawmul Eid, numunsi mukuru bavandimwe wa Islam. هذا يذكرنا باستمرار في العبادات. ويموت بفاني وإسلام نموس utwibutsa ko dutegerezwa kubandanya tuyoboka Allah subhanahu wa ta'ala. Numusi utwibutsa ko gusenga bishoboka bavani wa Islam. Twarasenze ukwezi kose byarashobotse kubera iki tutobandanya n'ibihe bisigaye. Twarahevye inzoga ukwezi kose birashoboka kubera iki tutobandanya ibihe bisigaye. Twarahevye abahabara bacu uyu kukwezi kose kubera iki tutobandanya n'imisi yose isigaye. Twarahagaze ibihagararo byo mwijoro bavana wa Islam kubera iki tutobandanya duhagarara ibihagararo bavana wa Islam. Twarisonzesha ukwezi kose turakurangiza ni kubera iki tutobandanya ya misi Allah subhanahu wa ta'ala itwigisha mu kwisonzesha kuwa mbere kuwa kane iyo misi bavana wa Islam imisi 3 mu kwezi kubera iki tutobandanya n'umunsi twibutsa ko ibadati twahora dukora ahubwo ari intege zimisha yacu ni intege zimitima yacu. Tugwanye shetani rero kugira ngo tumwereke koko ibikorwa twahora dukora tubwirizwa kubandanya tubikora kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala atwakirire n'ibikorwa byiza twakoze mu kwezi kwiranda kwa Ramadhan. منتهت العبادة بنهاية رمضان bavana wa Islam. Ibadat ibikorwa vyiza ntibirangiranye no kwezi kwiranda kwa Ramadhan. Allah subhanahu wa ta'ala tugirati wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Musenge Allah subhanahu wa ta'ala mukora ibadat zitandukanye mukiri bazima mugifisa amagara meza bavana wa Islam. Mukora ibadat zishimisha Allah subhanahu wa ta'ala maka mushikiwe nurufu maka kumusi wanyuma maka muhambwe bavana wa Islam. Irini hamagagwa urimo hamagaro wa Allah subhanahu wa ta'ala aduhamagarira kwa maana ntajo tuyoboka Allah subhanahu wa ta'ala. Kuyoboka Allah subhanahu wa ta'ala ntibirangirane n'ukwezi kwiranda kwa Ramadhan. Kuyoboka Allah subhanahu wa ta'ala bize bibandanye n'imisi yose nyuma y'uko kwezi kwiranda kwa Ramadhan. ولذلك فإننا نعاهد الله في اجتماعنا هذا في عيدنا هذا أن نستمر على الطاعات ألا نرجع إلى المعاصي بعد رمضان.
أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. بفانو إسلام mwiki chicharo chiteka tuvyagiyemo ahantu tuvyagiye bavandimwe Islam aha tuvyagiye haraba malaika aha tuvyagiye Allah subhanahu wa ta'ala aratubona aha tuvyagiye niho Allah subhanahu wa ta'ala aza kuduhemba ibikorwa vyacu haba ivyo twakoze mu kwezi kw'iranda kwa Ramadhan kumbure bavandimwe Islam nivyo tuzokora vyiza Allah subhanahu wa ta'ala tumusabe aza dufashe tuze tubandanya mu bikorwa vyiza bavandimwe Islam ikicicaro twicayemo rero turaganire twese hamwe atanumwe avuyemo haba jewe haba wewe haba twese umumwe wese araganire Allah subhanahu wa ta'ala aho yicaye aho hagaze araganire Allah subhanahu wa ta'ala ko guhera no munsi agiye kubandanya tugiye kubandanya tuyoboka Allah subhanahu wa ta'ala turaganire Allah subhanahu wa ta'ala ko guhera no munsi tugiye kubandanya tuyoboka amateko Allah subhanahu wa ta'ala turaganire Allah subhanahu wa ta'ala ko guhera no munsi tugiye kubandanya dusenga tugiye kubandanya twisonzesha tugiye kubandanya dusoma Qur'an tugiye kubandanya duyagize Allah subhanahu wa ta'ala tugiye kubandanya tubanira neza aho tubakanye tugiye kubandanya duheba vya bintu byose byahora biduteranya na Allah subhanahu wa ta'ala nakajo keza bavandimwe Islam uyu mwaka turagize umunsi mukuru n'umwaka uzuzo umunsi mukuru ariko sinzi ntituzi kuwo munsi mukuru w'umwaka uza inshallah ta'ala jewe canke wewe tuzowushikira bavandimwe Islam harabo twari kumwe mu kwezi kw'iranda kwa Ramadhan ariko tutashoboye kuba turi kumwe kuwo munsi mukuru bavandimwe Islam murabazi ni benshi bavandimwe Islam bafunze iminsi 10-20 ariko mu mpera Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati oya wewe iminsi yawe irarangiye bavandimwe Islam rero sinzi jewe sinzi wewe ni wiyizi nitwiyizi ko Allah subhanahu wa ta'ala mu mwaka uza azodushikana wiki kiringo azodushikana wiki cicaro bavandimwe Islam anaco gituma dushobora kuraganira dutegerezwa kuraganira Allah subhanahu wa ta'ala kubandanya tuyoka Allah subhanahu wa ta'ala hari gihe somu yacu ariyo yanyuma bavandimwe Islam atayindi somu tuzoshobora kwisonzesha nkuko vyashikiye bene wacu nkuko vyashikiye bavukanyi bacu nkuko vyashikiye abari bo bose bavandimwe Islam bashoboye kwisonzesha kwezi kw'iranda kwa Ramadhan ariko ntibarangiza ukwezi kw'iranda kwa Ramadhan bavandimwe Islam tubatira kamwe rero umwe wese bavandimwe Islam gusaba Allah subhanahu wa ta'ala kugira ngo amwakirire isomu ziwe amwakirire ibisabisho vyiwe amwakirire ibadati zose yakoze mu kwezi kw'iranda kwa Ramadhan maze kandi azarushire mu bantu beza bayobotse Allah subhanahu wa ta'ala bavandimwe Islam ibikorwa vyiza bishimisha Allah subhanahu wa ta'ala ibijya bibandanya naho byo babike ibijya bibandanya naho byo babike bavandimwe Islam bike dushoboye mu byo dushobora gukora mu gushimisha Allah subhanahu wa ta'ala dusabe Allah subhanahu wa ta'ala azadufashe tukamena najyo tubishira mu ngiro dusabe Allah subhanahu wa ta'ala tukamena najyo azadufashe tukamena tubishira mu ngiro maze azatwishimire adushire mbayobotse Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة القدس وأمر المسلمين جميعا فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فامتثالا لأمر الله وحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الأربعة الخلفاء المهديين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن جميع الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وأكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك في فلسطين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك في فلسطين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا. اللهم تقبل منا قيامنا. اللهم تقبل منا قيامنا وركوعنا وسجودنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. She white. Umwana yambaye impuzu akitero kange agakanzu n'agatenge akakaro cyangwa yamutwaye cyangwa se yamutwaye